Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mugenema y'Umukama wacu Yesu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabire ya Mutima Mweranda. Mwiriwe neza mwese. Duhe mwiriwe na mwebwe mwese turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira kuri page Facebook ya Radio Maria Burundi. Dukengurukira Umukama kuri uyu munsi yatwongeye ubuzima. Tumukengurukire ku gihugu yaduhaye, tumukengurukire ku ncungu yayo kw'icungu yacu umugana wa Doviko gwa Gasore twibuka aho yagandagurwa uyu munsi. Tunamusabira ariko kandi mwino mu kayimisa twibuke gusabira umusaserdoti yarayitavye Imana Patiri Nicolas Kabududuye, Umukama amwakire hafi yiwe. Handi haza ijambo ry'Imana rirazi iwacu ribandanya ridukebura kugira ngo n'ubundi twame twumvira Umukama ngo adukize ivyo vyose bishobora kudutuma hari akantu kagafarizayo kaba muri twebwe, akantu k'ubwiyorobetsi. Kuri aho hose bidushikira ntitugamburukira Umukama, ugasanga twavuye dutsindwa n'ubwiyorobetsi bw'inabi, tugasanga twagiye kure y'Imana mu gicumuro. Tubaze duce bugufi dusabe ikigongo Umukama. Warungitswe gukiza abigaye, Mukama tugirira ikigongwe. Mukama tugirira ikigongwe. Waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. Kristo tugirira ikigongwe. Wowe wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, Mukama tugirira ikigongwe. Mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima budahera. Amen. Dusabe. Mukama wowe utegekana vyose, ubwenge bw'agatangaza, kunda wakira ibisabisho tuguhereje mu gusabira igihugu cacu c'amavukiro, ubwitonzi bw'abaturongora, be n'ubupfasoni bw'imvukira z'igihugu cacu bigume bikomeza ubumwe n'ubutungane mu ntara yacu yose, tubone gutunganirwa mu mahoro yawe imisi yose na hose. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Amen. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Nshuti zanje, Imana se w'Umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe, yo yaduhunze imihezagiro y'ubwoko bwo mw'ijuru muri Kristo. Niyo yatwitoreye muri we isi itararemwa ngo tube beranda kandi ntitugire amahinyu imbere yiwe, tugume mu rukundo. Niyo yatugenye kuva na kera kuzoyibera abana kubwa Yesu Kristo. Iyo niyo migabo yo gushaka kwayo ngo yerekane ishimagizwa ry'ubuninahazwa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wayo nyagukundwa. Yaturonkeye kubw'amaraso yiwe ubukiriro n'ikigongwe c'ibicumuro vyacu. Ingabirano Imana yatuvotoreye ntizigira uko zingana, nizo ziduha ubwenge n'ubwitonzi, zikadufoborera ibanga ry'ishaka ryayo n'imigabo yarishingiye kuva na kera ngo iranguke muri Kristo ubutigu bumaze kugera. Kubera ubwitonzi bwiwe
yari yategekanije gukoraniriza vyose ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi mu nganji y'umwe rudende Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turitabiriza tuti isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Byinira umukama akabyino gashasha kuko yakoze ibitangaza. Urukiza turukesha we ruva mu kuryo kwiwe kweranda. isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza kandi yuko ari wari intungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango wa Isirayeli. isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi yuva ukagera komera amashu Mukama, samiriza akanyamuneza. isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Ririmbira umukama mu nanga maze ijwi rihwane n'iry'inzamba. Vugiriza impundu umwami ari we Mukama, urumbete rusekere imyironge yitabire. isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Ndagira inzira yawe Mukama, undongore mu nzira igororotse. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri rya misi Yezu yabariye abafarisayo n'abigisha ati, muragowe kuko mubakira imva z'abahanuzi kandi ari basokuru babishe. Uko niko mwiyagiriza kandi mwemeza ivyo basokuru bakoze. Barabishe namwe mukabubakira imva. Nico gituma Imana yavugishije ubwenge hamwe yavuga iti, zobarungikira abahanuzi n'abatumwa, bamwe babice abandi babahame, kugira ngo urugwaruka ruze rubazwe amaraso y'abahanuzi bose yasheshwe kuva aho isi itanguriye, kuva ku maraso ya Abeli gushika ku maraso ya Zakariya yiciwe hagati ya altari n'uruhimbi. Ndabibabwiye, urugwaruka ruzobibazwa. Muragowe mwabigisha mwe, kuko mwatwaye urupfunguruzo rw'ubumenyi, ntimwinjiye ubwanyu, mubuza abari kwinjira. Ngo basohoke abanditsi n'abafarisayo baja mu vyo kumuhwamagiza no kumubazagiza muri vyinshi, baramugerageza barondera ico bokumva avuga ngo bamurege. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mwino nkuru nziza hari ijambo twumvise ku
kumbure ryo havari tutera ikibazo tukibaza ivyo Yesu akunze kuvuga. Aha twumvise abwira aba bafarisayo ati muragowe mwubakira imva z'abahanuzi kandi ari basokuru babishe, kuko niko mwiyagiriza kandi mwemera ivyo basokuru bakoze. Barabishe namwe mukabubakira imva. Yesu agomba kuvuga iki? Ariko aravugana n'abafarisayo n'abanditsi. Iyo wa mufarisayo yitwa Simoni yari yamutumiye, tukabona ingene Yesu afise umwidegemvyo mwinshi rwose, kuko muri we nta kimuboshe, nta kibi kimuboshe kirimo, nta kinyoma kiri muri we kimuboshe. Burya nivyo bituma tubura umwidegemvyo kenshi. Kubona umuntu yagutumiye ugatangura gufata amajambo nk'aya iwe, si ibintu vyoroshe. Barumvise ibyo ingene mbere atanguye kuvuga ingene abafarisayo bafise ibintu by'inyifato n'ingeso bibabaza rwose Imana, kuko inyuma baboneka nk'abantu b'Imana bakunda Imana, ariko mu mutima badafise ingingo y'Imana, bagenzwa n'iyindi ngingo. Yesu bikamubabaza, agaheza akababwiza ukuri ibintu babamwo bidashimwa n'Imana. Barumvise ingene hari umwanditsi yahavuye agira ati mburiga mu kuvuga gutyo ngo natwe uradutuka. Yesu ati ahubwo namwe ari mwantebeje ingene ndabakire. Nawe nyene ati muragowe mw'abanditsi mwe. Aracabandanya ababwira hari ikintu gikomeye agomba kubabwira mu ngaha rero. Akagira ati mwebwe basokuru banyu barisha abahanuzi, namwe mugaca mwubakira imva nziza abahanuzi, mugomba kwerekana yuko iyo muhaba ico gihe nimwe ari kugira nk'abasokuru banyu. Ariko aha hari uriko arabayagira asumba abo bahanuzi bose mugomba kwica, mutega imitego n'ubwiyorobetsi. Hamwe mukagaragaza yuko umenga murakunda abahanuzi, mukabubakira imva, mukagira muti iyo tuba mu gihe cy'abasokuru ntitwari kugira nkabo. Ariko mugomba kwica abahanuzi, mugomba kwica umuhanuzi aserukira abandi bahanuzi. Hariko ikibazo gikomeye. Numvise neza ati urugwaruka ruzobibazwa. Ni mu kwezi agumye kutubwira natwe uyu munsi ati ubwo burya nta bantu b'abahanuzi bari hagati yanyu bababwira ku izina ry'Umukama, ariko Mukama mugomba kubazibiranya, mukabahamagaza ibibazo, mukabahanjagiza ibintu by'amajambo mabi kugira ngo mubanumye. Ubwo ntabo mupfunze, ubwo ntabo mwomoye, ubwo ntabo mushaka kwica canke guha uburozi, ariko mugaseruka nk'abantu menga murakunda abahanuzi. Hari mu bwiyorobetsi. Birashobora gushuka ugasanga kenshi mu buzima bwacu turashaka ikintu n'igihushane cacu. Yesu rimwe hari igihe atubwira umenga arakaze kugira ngo adufashe gukira ico gihushane, kuko kitubuza amahoro, ugasanga natwe turayabuza abandi. Ngira ngo baramaze kwibona ingene ariko uzibona nk'ubu umusuma ahejeje kwiba ahantu, agacaca ahantu akabona bariko bariruka ku gisuma, akacirukako kandi akagikubita, kandi ahejeje kwiba ahantu. Canke yaheza kwiba agaca agenda kubitsa amafaranga yiwe, umuntu akamubwira ati ntuzukore mu ntuzunyibe. We nawe nayoheje kwiba ukagenda kuyabitsa umubwira uti ntuzunyibe, ugashaka ikintu n'igihushane cacu. Rero ubwo bwirobetsi rero ugasanga iyo tubigize nkana, hari igihe usanga mugabo twabigize conscient, mugabo iyo tubigira nkana kandi ukabona umenga uri kubikoreramo yandi madiri yiwawe, ivyo birababaza gusohokamo. Kuko nukuvuga yuko umutima wawe wawugaraniye ahantu mu bintu vyije kandi nkana ntushake no kuvayo. Aha naho Yesu akabahambarira
agomba kubabwira ati rero namwebwe muri urwaruka rwanyu murafise umuhanuzi jewe muga mugomba kunyica. Hagati yacu urashobora gusanga dufise abahanuzi mugabo tukagomba kubica, tukagomba kubazibiranya, tukagomba kuzibiranya ijambo ryiza batubwiye. Yesu akagira ati namwebwe uyu munsi murabe neza yuko mutagomba n'ubundi kugira nabi, ugasanga muboneka nk'abantu b'Imana ariko ntimwakira ijambo ry'abahanuzi b'ukuri bari hagati yanyu. N'akaryo keza kugira ngo natwe dusuzume ingene twakira ijambo ryiza ryose ridukebura rikadufasha gusubira kwakira intumbero nziza y'Umukama. Turumvise ingene ngo basohotse bamuhamagiza ibibazo vyinshi kugira ngo barondere aho bamukura ngo bamurege. Tugire Kristo. Iyi nyifato, iyi attitude mwami musaba Umukama yibakingire, twame dusaba Umukama yidukingire kubaho nk'umutego ku wundi, kubaho urindiriye ko uwundi atsitara uronka aho umukura. Ibyo bintu birabishe kandi birababaza, kandi turebona mu buzima bwacu aho dukorana, mu bo dukorana, mu bo dusanga, ukabona umenga be bamwe ugasanga baracunganisha abantu. Birakaze cyane cyane mu migambwe, birakaze rwose mu ntwaro, ahantu usanga abantu bose baniganira, umwe wese ashaka kuhataruka kugira ngo nawe aje kurya. Murazi ya teori y'uno munsi bita ya kuryisme, abantu bataja mu mugambo ko bashaka gukorera igihugu kugira ngo barye, bakaniganira ibiti, gasanga mbere twese nibyo bintu nabonye umenga duhanahana n'ingoga. Amanominasiyo yabaye ndabe ko hari nk'umuntu wanje arimo ko nagiye nzocanza, gasanga ntidushaka ahubwo kugwiza ibyo tufungura twese ngo turonke, mugabo umenga tubiyajya kugira ngo turye ibyo uwundi asize, kandi ugasanga twese turiko turaba muri iyo ntumbero. Bizotugora kugira ngo duteze imbere igihugu cacu mu ntumbero nk'iyo. Igihe twibuka nk'aba izi ncungu z'igihugu, ni byiza kugaruka ku mutima badusigiye, ahubwo kumenya kwitangira abandi, kwitangira kugira ngo ugwize ibyo abandi bashobora kwikora ko nawe bizogufasha. Tugarutse kuri iri jambo rero, ukabona ingene hari abantu bamwe usanga babayeho umenga bagomba kuba umutego ku bandi, kugomba gutega uwundi. Mugabo igitangaje nuko ari ushobora gusanga umenga ugomba gutega uwundi, ugasanga uwo mutego ni uwuguyemo. Twame twitonda, kagomba gutega umutego umuntu ari mu Mukama, wewe ni shetani iriko iragukoresha, nawe ari mu Mukama arakingiwe. Muramaze kubona, murabona hajya kwa Tereza ujya muzingo mukikuje ku mutwe bita oheolo, werekana ingene ari mu muco w'Umukama kandi akingiwe, atwikiriwe n'umuco w'Imana. Nta shetani ishobora kumukorako. Wowe ukamurungika ko imitego yawe ukuye mu buhanuzi bubi bwa shetani, inokeza umutima wawe, ikaza igasanga n'umuntu akingiwe n'Imana. Shetani guhindukirako iti wantumye ahantu nja kumaramara. Nico gituma uhagarara ukaba umutego kuri mugenzi wawe, hari igihe usanga ari uwuguyemo. So Mukama yanadukingira umutima mubi bene uyo, ahubwo tukaba hafi ya bagenzi bacu nk'abantu biteguriye kubagirira neza. Hakumutega ngo atembe, ahubwo ugashima yuko yokomera agatera imbere, akiyunguruza, akunguruza ubuzima. Umukama yamadukingira rero kugira ngo natwe dukire ubwiyorobetsi bwose bw'inabi bushobora kutubamo, ugasanga turi mu bintu vy'Imana ariko tutari n'ingingo y'Imana, kandi ugasanga tubigira nkana, ugasanga turiko turamanipira izina ry'Imana, ivy'Imana. Iyo burya tuba mu vy'Imana tutagaruka ngo twisuzume, ngo turondere kuba mu ngiro n'ingendo y'Imana, tuca dusanga turi mu bwiyorobetsi.
duca dusanga turiko turabikoresha hakureka ivyo nyene ngo bidukoreshe. Mbere ugasanga twacumuye n'igicumuro ushobora kumva ari bake bacireka, mugabo ugasanga ni benshi bagikora. Usonera izina ry'Imana, kubaha izina ry'Imana, kwibaye mu bintu vy'Imana uriko urabikoresha mu yandi madini adahura n'ico Imana ishaka, uba uriko urakengereza izina ry'Imana, n'uba uriko urasonera izina ry'Imana. Mukama biturinde, ahubwo ko yatwizigiye akatugira abana be nkuko tuvyumvise muri ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi, akadutora hakiri kare, akatugema ko ikimangu ciwe c'uko twabaye abana biwe. Tumusabe kugira ngo twame dutera iteka izina ryiwe, mugerageza kubana mu buzima ngo mu mutima wacu nitwigere tubundikirayo ubwiyorobetsi. Amen. Sabere wacu kugira ngo ituro ryacu rishimwe na Mana Data rugira vyose. Dusabe. Turagusavye Mukama inkuka y'urukiza y'umwana wawe ari we mahoro yacu, tuguhereje muri bimenyetso vy'amasakramentu bitumenyesha amahoro n'ubumwe, bifashe abana bawe bose gukomeza umwumvikano bafitaniye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Horana umukama, kirurutse umutima, dushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twogukengurukira iminsi yose na hose, muvyeyi mweranda rwose twiyetse ku mwana wawe ukunda cane Yesu Kristo, ijambo ryawe rizima mwasangiye kurema ibintu vyose. Niwe mukiza, niwe mucunguzi waturungikiye, yasamwe ku bwa mutima mweranda vyarwa na Bikira Mariya, kugira ngo arangure ingingo washinze akugarurira igihugu c'aberanda,
yaremeye arababara, asanze amaboko ku musaraba, atsinda urupfu kandi arerekana ko yazutse. Nico gituma kumwe n'abamarayika n'aberanda bose tukuninahaza tugahurikira hamwe mu kukuyaga tuvuga tuti: uri mutagatifu, 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 Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisazwe n'ukunahazwa bwawe. Habwe impundu mw'ijuru, arakane n'ahazuje kubw'Umukama, nahabwe impundu mw'ijuru. Mana nzima, niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako. Ico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda takatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristu umukama wacu. Igihe bagira bamufata agira ngo atangure ko barakwa vyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura awuhereza abigishwa be, bavuga ati: akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa be, bavuga ati: akire mumwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana, ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Cyane Mukama, turemeza gupfa kwawe kandi turashemeza izuba ryawe, dushika uzogarukira. Rero Mukama, twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukagwereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimitse mutima mweranda, nadukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye ku mubiri n'amaraso ya Kristu. Ibuka Mukama Ekleziya yawe iri ku isi yose yuzuzemo urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose Mukama waragije umuryango w'abakristu. Mana nzima, akira igisabisho umwe wese ariko aguhereza umutima wiwe, utwakira igisabisho duherereje insamirizi yawe, ngo wame wihagarikira mu butumwa, uhagarikira abo bose wahaye ubutumwa be n'umurimo w'ubuzima bwabo, bame bakayangana mu muco w'inkuru nziza. Akira Mukama igisabisho duherereje abo bose twaje guhereza hano kuri altari yawe, utwakiriye umuryango wo gushimira, ukengurutse bwawo ubwakiriye hano kuri altari yawe, kugitangaza wabagiriye mu kuba bohereza umwana wabo yari mw'ibohero. Wakire ukengurutse bwe mu Kristu, agushimira ku vyiza wamugiriye, eka n'uyundi nawe nyene agushimira ku vyiza wamugiriye, akagusaba ngo umwuhirire. Akira kandi Mukama ubukengurutsi bw'uyu mugwi w'abana bamawe bagukengurukira ku vyiza ubagirira uciye kuri uyo muvyeyi mu nsezerano y'urukundo bagiraniye nawe. Twibukira abacu barengutse iwawe, turaguhereje kuri uyu munsi uri hejuru, Patiri Nicolas Kabududuye, Devote Ndereyimana, Perpetu Fatakanwa Marc Rusasa, Casilde Inangwebe, Oswald Nahimana, Hubert Nahimana, Lazare Hichinuka, Madeleine Nikobimeze, Emmanuel Namagiro, Henri Kana, Joseph Kana, Jeanne d'Arc Kana, Jean-Baptiste Sindayigwanya, Gaeta Bisumukuboko n'abiwe, Zakari n'abiwe, Joseph Guri, Michel Guri, Patrick Guri, Bernadette Banyezako, Immaculée Nawebasa, Soten Sambirubusa,
Udoviko Rwagasore n'abandi bose dutwaye ku muzirikanyi, utwibukire abatagira ikibasabira imitima iri mu purgatori n'abariko baracikana bose aya mango, ubakira iwawe baruhukire umuco w'inazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese utugirire ikigongwe, zo dusangire nta buzima budahera, twame tukuri nahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi we, batumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi sarabatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristu nyene umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nutegwa iteka ry'ugusengwa Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Yesu ati nimwasenga muravuge muti Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninazwe, ubwami bwawe bukwire hose, ibyo ushaka bigirwe ku isi no mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiriye umunsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, nyamara udukiza akabi. Mukama turakuzamvye, dukiza akabi kose, dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo. Tugirire impuhwe, udukingira igicumuro, tugendere mu itekane ryawe mu kurindira ubuge bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu. Ubwaro bwaba byose ariwe n'imwe n'abazwa mu myaka yose. Mukama Yezu Kristu abwiye abigishwa bawe ati ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, nturabe ibicumuro vyacu, urabanyabona ukwemera ku ekleziya yawe. Itabaza amahoro n'ubumwe ishaka ryawe ryame riranguka, niwe nyene ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose. Amen. Horane amahoro y'Umukama. Yabane nawe. Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro, tugirire ikigongwe. Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro, tugirire ikigongwe. Mwagazi w'Imana wukura abantu ibicumuro, amahoro. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama ibintu koza umutima wanje, bavuga ijambo na rimwe, umutima wanje ushukira. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana.
sumizi wa tupe, unegeze mu ngoma zawe, undebere mu butabe, umwami maso wawe, umwamagarizi wawe, zende nazi kumwe n'aberana bawe, mu myaka yose. Amen. turakuzamvye Mukama, utugabire umutima w'urukundo kugira ngo twebwe twahembujwe umubiri n'amaraso by'umwana wawe w'ikinege dushobore kuba abaremesha mahoro muri bose na hose, amahoro nyene wadusigaranye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Horana Mukama. Imana rugira vyose, Data, Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire kandi yamane namwe. Amen. Mushengurukane ugweze, turashikanye. Wananye mugira umunsi mwiza. Nezerwa Bikira Mariya, igashikira isi yagadutse igarukira. Ese jambo w'Imana yigize umuntu mu ngane yawe y'umubikira, yo biba mu mitima y'abumviriza y'isabirizi akanyamuneza n'amahoro. Umushaha wawe w'umuvyeyi haranaze kubwa Kiliziya ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo si yindi ni Radio Maria, umusuku wawe muto muto mu muzabibu w'Umukama. Umuryango wose wa Radio Maria, wowe nyene wakoranirijemwo abantu bose bo mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikanye ko
kandi uratangaje kuri umwamikazi w'umutima wabo. Ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro nibwo butuma abana bawe bato bato bazoshikiriza bene wabo mu kwicisha bugufi no mu kuzigama ibanga. Garanzurira umutamana wawe ku magorwa y'isi, ku boro n'abarwaye, ku bagowe n'abantakirenguka, no ku baguma bayerera barondera umuco, bose baharondere uburuhuko. Ese twoshikira tudatevye ca gihe c'inema, aho umushahara wawe utatyoye uzotsinda. Duhe kugukorera mu kuguhebera ubuzima bwacu, kugira ngo kw'isi hashike n'ingoga umutwenzi usayangana w'abantu barangwa n'urukundo. Mugabekazi wa Radio Maria, Yosefu Mweranda, Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda, Tereza umwana Yezu Mweranda, Mweranda mwese muri mw'ijuru, bamarayika barinzi bacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.